uhoraho ahari ibyaha ntuhaba ahari ibyaha uhatera ibitugu. Natwe twaragucumuye ko mu gihugu cy'u Burundi turakora ibyaha bitandukanye kandi twarahanuwe na kenshi, turabwirwa na kenshi tukanabirengako, kenshi twica amatwi. Niteka n'umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yaje Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya ariko aravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu. Na makuru tuzaguruka ku vyatangajwe n'umupfasoni Denise Nkurunziza. Uyu akaba ari umupfasoni w'umukuru w'igihugu Miss Petero Nkurunziza yashitse muri ico kibanza kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2020. Benshi iyo bavuze uyu mukenyezi bavuga ko afise ikintu gikomeye gisangije. Ngo niwe mupfasoni wenyene w'umukuru w'igihugu mu Burundi atigeze yambara umwambaro w'umugambwe w'umugabo wiwe. President ari umuprona ngo umutambukanyi we yaba umuprona. President ari umufrodebu umutambukanyi yaba umufrodebu. President ari umusendede FTD umutambukanyi aba ari umusendede FTD kiretse Denise Nkurunziza. Muri ano makuru kandi turaza no kugaruka ku isengesho Denise Nkurunziza yigeze kuvuga abategetsi benshi bakajugumira. Bamwe bakavuga ko niyo biza kuvugwa n'umuntu asanzwe wenyene kuri ubu abatakiriho. Uyu kandi niwe mukenyezi wenyene w'umukuru w'igihugu mu Burundi yarafise n'iteka ryiwe ritandukanye n'ibikorwa vy'umugabo yongera kandi ararigumana umugabo atagifise ubutegetsi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abapastori asora indirimbo akazitamba, asora ivyumviro vy'uko avyumva. Umupfasoni mukuru w'igihugu yibuka kuvuga ku mugaragaro amwe mu mabi y'ubutegetsi bw'umugabo wiwe. Niho dukesha ijambo abarundarundanyi mu butegetsi yarigeze kandi no kwiyamiriza ubwishinyi bwa kamwe. Aya ni amajambo yababaje bamwe mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi iyo baba mu nzego za politike ndetse no mu nzego z'umutekano. Ibi vyatumye na intwaro y'umugabo wiwe yabayemwe amabi menshi cyane, abarundi batamufatanye cyane n'ivyakozwe n'ubwo butegetsi. Hari amakuru kandi benshi mu bafise amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu bavuga ko bamaranye imyaka. Nuko hariho abo uyu mukenyezi yatabaye mu gihe c'intwaro y'umugabo wiwe. Nemuge kandi hari n'umupastori akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngataba kiri muzima wakize umutego ukomeye w'iperereza kubw'uyu mupfasoni. Gukumbure hari vyinshi nawe vyagiye biramunanira, gusa yarakoze vyinshi ndetse biranashimwa. Muri kimwe mu bitabo vyiwe ku mateka y'u Burundi Mark Manirakiza yagize ati ikibi kizokwamara ikibi naho twese tugikora, ikiza kizokwamara ikiza naho ari bake bagikora. Uyu Denise Nkurunziza nkuko nabigarutse ko mu myaka iheze ubwo umugabo we yarari mu kibanza c'umukuru w'igihugu hari vyinshi yigeze gutangaza, benshi bakavuga ko iyaza kuba ari umuntu asanzwe gusa yayikwibonera ko. Ayo ni amajambo yigeze gutangaza, benshi mu basendede FTD barajugumira aho bari. Nkuko benshi bagiye barabigaruka ko ngo birashoboka ko ariyo sengesho rya mbere rihambaye ryakozwe ku ntwaro ya sendede FTD. Aha yavugiyemo vyinshi nkuko tuza kubirabamwo. Ngundi wese ari kuvuga aya majambo atari umufasoni w'umukuru w'igihugu abayirishwe canke yarabuzwe irengero. Ni mu gihe benshi mu bategetsi bagiye baravugwa hage muri uyu mwaka wa 2026 muri politiki y'igihugu cy'u Burundi hage yarabamwe mu vyinshi. Haramwiganagurwa ry'umushikiranganje Gabi Bugaga, umukuru w'igihugu yemeza ko abarundi badashonje. Umukuru w'igihugu uvuga akibitoro beriho ikimenyamenya kabari zambuti yaje agomba bone Bujumbura. Ubutari bushorwa ariko akabatanza habu zibonekamo kandi bizwi ko abategetsi bariko barazimba mu Burundi no muri Kongo. Umuryango w'umukuru w'igihugu uri kurigarura amasoko mu bintu vyose mu gihugu. Abakozi ba leta barira ko bashonje mu gihe umukuru w'igihugu bavuga ko tamusharo azobongera batamweretse umwimbu. Imvugo agashinyagura iranga abatwara Burundi, amakuru y'abanyuruzwa bandanya kongerekana. Iri sengesho rya Pastor Denise Nkurunziza rimaze imyaka myinshi ariko rigoma rijanye n'ibiri mu gihugu. Ngimana yamuhaye amazina y'abicinye ngina mubwira ishimika ko abasesa amaraso yabe nabo ayabo azosesa. Imigisha yari yarazibiwe ku gihugu cy'u Burundi yuguruke. Uhoraho ahari ibyaha ntuhaba ahari ibyaha uhatera ibitugu. Natwe twaragucumuye ko mu gihugu cy'u Burundi turakora ibyaha bitandukanye kandi twarahanuwe na kenshi, turabwirwa na kenshi tukanabirengako, kenshi twica amatwi. Ariko uyu munsi mwiza uhoraho waduteguriye udasanzwe kugira ngo udukize tubohore, kugira twinjire mu mwaka mushasha twakize twabohotse. Mana yacu nziza turagupfukamiye, abahambaye n'aboroshe duciye bugufi. Mwami ibyaha twakoze byose turavyatuye.
nukuri mu gihugu c'Uburundi abapfa barapfuye bishwe na bagenzi babo kubw'ishari, kubw'inzigo, kubw'ugwanko. Mana yo mwijuru, kubw'amaregrema de compte bitandukanye, amaraso yarasesetse. Iki gitondo niho nasomye amajambo avuga ngo amaraso azohogwa yandi, ngo ushesha amaraso nawe yiwe azoseswa. Numva ngize ubwoba ntangazwa n'ukuntu iryo jambo urimpaye urabisubiramwo ubugira kabiri, ngo amaraso ahogwa yandi, ngo ushesha amaraso ngo nayiwe azoseswa. Unzanira amazina y'abantu imbere yanje, numva ndatangaye nsanga ayo mazina ndiko ndayandika, nsubiramwo amazina nongera nsubiramwo amazina. Uhoraho Mana, hari benshi bashesha amaraso mw'izina rya Yesu, turaciye bugufi imbere yawe dusaba imbabazi. Abiba barivye n'uyu munsi abarundarundanya bariko bararundarundanya mw'izina rya Yesu. Abatwazi igitugu bariho, abarenganya abantu bariho, abasambanyi baruzuye mw'izina rya Yesu. Abakorana inzigo, ishari, ugwanko, abagenda bihora baruzuye. Turaciye bugufi, ubwibone bwo mu mitima buruzuye. Mana yo mwijuru, aho twaragiriwe ubuntu dushigwa mu bibanza kanaka, umuntu yashikaye akagaruka mengo niwe yahishize, n'uwo Imana yacishijemwo agasigara musuzugura umengo ntaco amaze. Ivyo byose uri umunsi uriko urabiraba. Uhoraho mw'izina rya Yesu bikakubabaza ko abantu bigize abakomeye, abahambaye, abiyimitse, abihaye ivyo bafise. Mana yo mwijuru, uyu munsi abafise babandanya kurundarundanya, mbere bakarondera n'ibyo abanyantege nk'abato bakavyikwegerako, bakanyaga n'abato, bakanyaga n'abari bafise bike. Mana yo mwijuru, twaragucumuyeko, turaciye bugufi. Aya mavi dupfukamitse kuri uno munsi, abahambaye n'aboroshe dukubise ibipfukamiro dusaba imbabazi. Abakozi b'Imana turapfukamye dusaba imbabazi, aho twanjanjwe, aho tutahagaze mu myanya yacu, aho tutakoze ivyo twategerezwa gukora, aho twavugishijwe ibinyoma mw'izina rya Yesu, aho twisutse mu bitaturaba mw'izina rya Yesu. Turaciye bugufi, turasavye ikigongwe. Aha twaje ngaha turi mu gishingo c'abandi barundi batari ngaha. Mwami w'abami, turagufukamiye. Erega mwami, ngo hamwe no guca, ngo nitwaca bugufi tukihana ibyaha vyacu, ngo uzoduharira, uharire n'igihugu cacu. Kandi ngo naho imvura yoba yataze izogwa. Uhoraho twihanye ivyaha, nakabuza imvura y'umugisha izogwa mu gihugu cacu c'Uburundi mw'izina rya Yesu Kristo. Bwa butare, bwa butunzi waduhaye kandi n'ivy'ukuri harageze yuko buja habona, bugateza imbere umurundi wese, atari bamwe gusa, atari imigwi imwe gusa, hamwe umurundi wese ashikirwa. Waradutungishije muri susoro yacu, harageze ko bija ku mugaragaro, harageze ko bidutungisha, harageze kumbure vyagumye binyegejwe kubw'intege nke zacu, kubw'ivyaha vyacu. Utubabarire hanyuma mwami, ubutare bwacu buja habona, bucugugwe mukuri mu rutonde rwiza, hanyuma tumeregwe neza mw'izina rya Yesu Kristo. Ibi vy'ibitoro twabuze, birashoboka ko ibitoro tubironka muri kino gihugu tukamererwa neza. Mwami wo mwijuru, tukamererwa neza. Mana yacu nziza, hamwe no kwihana ibyaha byose birashoboka. Rero amaraso ya Yesu niyo yoza ico gihe ibyaha, kandi yatubonye ko ngo ntuducira urubanza rubi uco twita abagororotsi. Ndayahamagaye ku barundi bose, twebwe turi ngaho, uhereye kuri twebwe tugupfukamiye. Ndahamagaye amaraso ya Yesu ngo atweze gose adutunganye, imbabazi zawe zitubeko. Uhoraho, imitima ikomantaye, imitima y'akadada mw'izina rya Yesu Kristo, birashoboka kuyimenagura muri kano kanya mw'izina rya Yesu. N'iyi saha nyene hari imitima ikomantaye, hari imitima ivuga ngo vuga ugende, ariko Uhoraho uri Imana
uri nyenkomezi, uri umunyabubasha, uri munyabubasha, uri Imana ibona, uri Imana yumva, uri Imana yishura, uri Imana y'igitinyiro, uri Imana y'icubahiro, ufise ububasha bwose, niwe soko ry'ivyiza, niwe soko ry'ivyago, ngo niwe soko y'impore, ukongera ukaba isoko y'ivyago, niwe soko y'amahoro, ukongera ukaba isoko y'ingorane. We uri vyose, we waremye vyose, niko ijambo ryawe rivuga. Mw'izina rya Yesu ufise ububasha bwose, turagukuriye ubwatsi, uri nyenkomezi, urahambaye, ugira neza, urashoboye. Ndagushimiye ibyo ugiye gukora Mana, ndagushimiye ibihambaye ugiye gukora, ndagushimira ko ugiye gushitsa, we uravuga ugashitsa, ndagushimira ko ugiye gukora bikagaragara, bikamenyekana kuri Imana ivuga kandi gashitsa. Ndagushimiye Mana nzima, aho ko atajambo na rimwe ryavuze ryasohotse rizongongera kugumizwa mu rutendeko. Oya, igihe kirageze ngushitse ivyo wavuze, igihe kirageze ngushitse ivyo wavuze, igihe kirageze ushitse uragahezagirwa. Mana nye n'ububasha nyenkomezi, Mana igira neza, cyubahiro ni icawe, kugira neza n'ukwawe, ububasha n'igitinyiro ni ibyawe. Niwe uganje mu Burundi, niwe uganje. Ndagushimiye impinduka ugiye kuzana mu gihugu, ndagushimiye imitima ugiye gukiza, imitima ugiye kubohora. Ndagushimiye Mwami kugiye kuturemamwo guca bugufi, akaba ari wowe ushigwa hejuru mu Burundi. Ndagushimiye kwivyishize hejuru ugiye kubimanura, ugashira hejuru ivyicishije bugufi, kuko uri Imana y'ububasha. Uragahezagirwa, icubahiro ni icawe. Urakoze ku majambo twumvise, urakoze, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Gusa imbere ko tugera kuri iyi nkuru iriko iravugwa y'ikibazo cy'umutekano, reka dutangure kuri iyi nkuru ivugwa cyane ku vyatangajwe n'umugwiza tunga rutura ku mugabane wa Afrika, ariko Dangote aho yaratangaje ko yoshoramwo imitahe mu bihugu vyo ku mugabane wa Afrika, ariko Burundi ntigera abushiramwo. Umugwiza tunga rutura ku mugabane wa Afrika aherutse kwitabira inama yo ku rwego rwo hejuru mu gihugu ca Norvege. Inama yamuje n'ikigo c'ikigega Norge Bank Investment Management NBIM, bongera kandi bakorana ikiganiro cerekeye ubucuruzi. Mu kiganiro nyezina hariko Dangote yarerekanye ukungena inganda ziwe ziriko zirahindura umugabane wa Afrika. Dangote kandi yagiriye ko avunira akagwa ibihugu vya Afrika kwitaho bimwe biboneka igisata c'indero, akavuga ko ubumenyi ari karahara mu ruganda ntibacura. Yarerekanye ko Afrika ikeneye incabwenge zikora ivyo zanonose kugira ibikorwa bishobora kuvyara umwimbu ushimishije. Aro nubwo yahavuye ashika adoma ko ibihugu 10 atotinya gushoramwo amafaranga muri ivyo yadondaguye, Burundi ntiyabuvuzemwo nkuko tuza kubigaruka ko muri no nkuru yacu mu buryo burambuye. Ni mu gihe ku munsi w'igenekerezo 13 Rusama mu mwaka wa 2015 hari aho Uburundi bwariko buravuga ku isi nzima. Nta yindi nkuru yari ishushe ku isi gwera mu masaha y'umutaga atari tembagazwa ry'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Iyi kudeta ntiyaje nk'igitangaza kuko igihugu cari mu gihe c'imyerekano y'abanyagihugu bariko bariyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Imyerekano yari yatanguye mu gitondo c'igenekerezo ya 26 Ndamukiza umwaka wa 2015 kubera Nkurunziza yari yarayatangaje icese ko ategerezwa guhonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha kitoreza kinyuranye n'ivyo Barundi bari bumvikanye mu ntango z'imyaka ya za 2000. General Godefroid Niyombare yahengereye Nkurunziza rara kwikirenge yerekeza mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC yabera mu gihugu ca Tanzania, acatanguza ko abogoje Nkurunziza. Vyaragaragaye ko abarundi sinzi mu butandukane bwabo bishimihirikwa rya Petero Nkurunziza. Henshi mu mihingo y'igihugu abanywanyi ba CDD FDD bace bahindura imbyino batangura kuririmba Niyombare. Abapolisi bariko baraturatuza bakora imyerekano baciye biruhutsa kuko bari barushe. Kuba ariko bakora imyerekano bo yari insinzi idasanzwe. Ibintu rero vyavuye bihindura isura, abahemu baba benshi maze abaziga inyungu kuri Nkurunziza bisubiza ubutegetsi gutyo Niyombare acakura meza. Nkurunziza yaciye atahukana umujinya mwinshi, abandanya guhagarikira abacuraguza Uburundi bongera kandi bibitunga y'igihugu.
Nkurunziza yaciye anyaragasa ariyimika nk'umwami afyatura ibwirizwa shingiro rishasha ryiwe ariko acabesha ko ari ry'igihugu. Burundi bwaciye bufatirwa ibihano vy'ubutunzi n'amakungu. Nkurunziza acaba mu bwoba ku buryo yari asigaye atinya gusohoka igihugu. Urugendo rumwe yashoboye gukora hanze y'igihugu yarukoze mu ibanga mu gihugu ca Tanzania, naho nyene ntiyarenze aho ibihugu bihanira urubibe. Hariho ingabirano itangaje ngifiswe n'abategetsi bo muri CNDD-FDD ngo barafise impano bisangije kandi bahuriye ko yo kuvyuka bararirimba ikintu bakacita ciza mu kandi kanya ukumva bariko barakivumagura. Ni kenshi Nkurunziza yishongoye mu majambo akarishi aha insinzi ku bihuhusi vyo mu mwaka wa 2015, ariko mu kandi kanya bunyene waje wumva atanguye kuvumagura bakoze imyerekano n'abashatse kumirika ku butegetsi, akavuga ko aribo bateje bazi igihugu kirimwo. Igihe cyose Nkurunziza abonye ikibazo adafitiye inyishu ngo yaca yigovyoza. Iyo kudeta yabaye mu mwaka wa 2015 ku minsi mikuru ihambaye y'igihugu nko ku munsi w'abakozi n'akazi canke umunsi wo kwikukira. Nkurunziza yategerezwa kumara umwanya munini ariko aravumagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abashatse guhirika ubutegetsi bwiwe. Kudeta rero yacitse mu kanwa ka Nkurunziza icitwazo cyo kuremesha imbonerakure n'abagumya banga bari mu bibazo vy'ubukene. Yaguma bereka ko vyose vyavuye kuri General Niyombare, akabwira ko iyo kudeta idapfuba ibihuha biba vyarahuhutse kandi abatagira ubwenge ngo baravyemeye. Ngingwara yo guhamugwa na kudeta mu mwaka wa 2015 yarandukiye na Ndayishimiye. Kuva ari umukuru w'umugambwe gushika ubu nawe aguma yerekana ko CNDD-FDD yasinze umwansi, ariko uyu ni mwanya agatangura kwidoga nk'uwatsinzwe. Kuva hawe kurongora igihugu, Ndayishimiye yisanze mu bibazo atari yiteze. Igisata c'ubutunzi caramubanya amazi bimwe biteye isoni ku rugero naho yidadira atakigirayo acera n'ayamira. Yanahuye kandi n'ikibazo cy'abamugwaniriza indani mu butegetsi ku buryo asa nuko ata muntu numwe akizeye kiretse umukenyezi we gusa. Ikibazo cy'umutekano wo hanze hagati mu gihugu ntikimuhumuriza. Umukuru w'igihugu yashoye abasirikare baba 2020 muri Kivu, maze inyeshamba za M23 zirabakinagiza kuva muri Goma zibajabutsa Uvira bagaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ngo Ndayishimiye agezeho aguma avuga ko afise ubwoba ko u Rwanda rushaka kumutera. Hagati mu gihugu agezaho kandi atacizeye bishemeye igisoda cyo kuburyo sigada tinya kuvuguruza ivyatangajwe n'umukuru w'ingabo mu binyamakuru vyigenga. Biri no mu vyatumye kandi yigena giturumbuka nk'umukandida mu matora yo mu mwaka uza, kuko abona ko intwaza ngabo zitakimufitiye icizere ku buryo zoshigikira kandidatire yiwe. Kuri ibibazo bike tudondaguye muri vyinshi asigaye aburangaho yobihera nawe ngo abigereke kuri kudeta mu mwaka wa 2015. Ngariko nubundi nigahera kuko rimwe na rimwe abuze inyisha atanga kuco abajijwe acarandamukana kudeta. Akaroro ka hafi na amajambo aherutse kwishura umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Jeune Afrique kugenekerezo 10 Rusamu y'umwaka. Umumenyesha makuru yamubaje impamvu vyamunaniye kubariza agateka kazi na muntu acishura ko vyatumwe na kudeta yo mu mwaka wa 2015. Ariko itandukaniro ririko riraboneka hagati ya Ndayishimiye na Nkurunziza. Niko gahoro Ndayishimiye ariko agabanya kwegeka ivyamunaniye kuri Niyombare na kudeta yapfovye, mu gihe Nkurunziza we yarinze ashengera amwegeka ko ivyamunaniye vyose. Kudeta yo mu mwaka wa 2015 harabayitera ivyatsi abandi bakayitera amashugwe. Haba mu mategeko mpuzamakungu canke agenga igihugu cy'u Burundi ntivyemewe gufata ubutegetsi biciye mu nguvu. Inzira yemewe n'amategeko nuko atunganywa amatora maze abanyagihugu bakitiramo umunyepolitike babona ko afise imigambi myiza yobashikana ku iterambere. Inzira y'amatora mu Burundi rero ngo ni igikorwa cavuye kure cane. Kuva Burundi bwikukira imyaka Burundi bamaze kumara batwagwa n'ubutegetsi batatoye niyo myinshi cane. Mu mwaka wa 2015 Nkurunziza yari kategura ibisa n'amatora, ariko mu vy'ukuri arihirikwa ry'ubutegetsi ryenyuje. Burya ngo amabi ararutana. Kudeta yageragejwe na Niyombare ifatwa nk'igikorwa citeka kuko burya nico gituma n'inzoka zo mu nda zivugwa no mu birizi. Kubera Nkurunziza yariko arazimanganya inzira nziza zo gushikira ubutegetsi, ngirya kudeta yarigamije kwamira ibikorwa bigayitse vy'agahimbo n'ubwibone. Ayibaza ko benshi baba ariko barashikuza ngo ntibavuge iciza manda gatatu yazaniye igihugu kiretse gusenyura ivyari vyubatswe imyaka myinshi. Amasezerano ya Arusha yarafuswe, ubu hari bwizwa shingiro ry'ivyondo ngo raba igihugu ingene gisa, raba urwaruka ivyo rugezemwo, raba igisata c'indero n'igisirikare aho bigeze.
Ibi byose nivyo Niyombare yari kagerageza gukumira. Yakoresheje inguvu kuko niyo nzira yonyene yari isigaye. Inzira y'inguvu nahitemewe n'amategeko hariho igihe ariyo nzira irasha abakunda igihugu cabibarutse bameneramwo kugira ngo bakibogore. Muri CNDD-FDD barabizi ko mu myaka za 90 bisanze atarindi sanganirizo basigaranye kiretse gufata umuheto bakinjira ishamba. Ngo ndazi ko iyo boronka aho bamenera bari gwirika ubutegetsi bwa Buyoya bagafata ubutegetsi nka kujya vyagenze mu Rwanda, mu Buganda canke muri Zaire ya Mobutu. Naho n'umutumba bigeze bigarurira, Buyoya yahavuye abona ko bikenewe ko ubutegetsi bwiwe bushira imbere neza y'igihugu maze yemera ibiganiro n'abamugwanya. Ngo rero birateye isoni iyo wumvise umurunane bagura kudete y'umwaka wa 2015. Umwibuke ko ujya yigerageje yari yaranagwananye ya ntambara yo kugondoza Buyoya. Niyombare yaranafise kandi amahirwe yo kwicarikwa na nkuru nziza mu bibanza vyiza ariko yarabona ko ico yari yaragwaniye kitariko kirubahirizwa. Girya kudeta yo mu mwaka wa 2015 benshi bakavuga ko ngo yoba yari ifite akamaro kenshi igihugu. Nimugiye ngo ndayishimiye natikubita gashi azova asanga ari kajana igihugu mu bihe bibi cyane kandi biteye agahinda. Ndayishimiye ngari mu bantu nzi ko bagwaniye ko abarundi bashiraho ubutegetsi bumvikanye ko biciye mu matora. Ibi narimwe vyo gushaka gukorera amatohoza ameze nk'irikwa ry'ubutegetsi ngo bizohava bikwega karambaraye. Burya ngo yo kwesha iteka ni abarundi bo mwita umushinga ntahe nyawe. Iyo ngendo yo gutinya guhiganwa kubera atinya gutsindwa ngizohava imumaramaza. Nguhe irabire namwe umukuru w'igihugu ageza ati nyihiganwe ndane mu mugambwe we agatamwo kubanyanyasa mu gihugu ariko akora ibishoboka byose kugira ngo agatorwa asa ntibahurire mu matora. Ngi bari karakora bisa no gukoresha inguvu. Aha rero amenye ko garika kwegera abarundi mu mosha mabi yo kwiyumvira inzira y'inguvu kandi azicuza cyane. CNDD-FDD ngiriko irahirika ubutegetsi mu gacerere ntangere nkuko bamwe mu basasanguzi mu vya politike babishikiriza. Mu mwaka wa 2015 amatora nkuru nziza yakoze ngo ntataniye na kudeta. Mu mwaka wa 2020 naho nyene ubutegetsi bwarahiritswe kuko uwatsinze siwe yatwaye. Ubu naho CNDD-FDD ngiriko itegura guhirika ubutegetsi ku nshirigira gatatu mu mwaka uza. Ngasa amatora ubwo nitembagazwa ry'ubutegetsi ngo bavyita kudeta constitutionnelle mu gifaransa nkuko abahinga mu vya politike bo ubwabo babishikiriza. Hari inkuru twatanguye tuvuga cyane yerekeye ivyatangajwe n'umugwizatunga umwe rudende akomeye ku mugabane wa Afrika ariwe Aliko Dangote mu gihugu ca Nigeria, aho yatangaje ibihugu 10 yoshoramwe imitahe ariko Burundi ntiyabushiramwo. Dangote rero nkuko twabivuze mu kiganiro nyezina Dangote yerekanye ukungene inganda ziwe ziriko zirahindura umugabane wa Afrika. Yagiriye ko kandi avunira akagoha ibihugu vya Afrika kwitaho bimwe biboneka igisata c'indero akavuga ko ubumenyi ari karahara mu ruganda ntibacura. Yerekanye ko Burundi murantunga Afrika ikeneye incabwenge zikora ivyo zanonoseye kugira ngo ibikorwa bishobore kuvyara umwimbo ushimishije. Ubwo Dangote ngazohava azana ya mitahe mu Burundi. Tubutse ko mu mezi aheze umugwizatunga Dangote yagendeye Burundi yakigwa n'umukuru w'igihugu Vasto Ndayishimiye. Baraganiriye ikiyago kirangira utyo uyo mugwizatunga yemeye ko agiye kwitegura kugira ngo ashore imitahe hano mu Burundi mu bisata bitandukanye. Mbere vuba Ndayishimiye yararungitse delegation muri Nigeria ija kubandanya kunoganza uyo mugambi. Gushika ubu nta makuru ahari ku gihe nyezina Dangote ashobora kuba ategurira kwinjiza imitahe mu Burundi. Gice bikoze amajambo y'umugwizatunga yavugiye muri Norvège ngo mengo nta cizera atanga ku Burundi. Mu kiganiro yagiranye n'umuyobozi w'ikigega NBIM Nicolas Tangen yaratangaje ibihugu 10 abona ko atosimba umutima bishoyemwe amafaranga. Hano mu karere ka Yasi ibihugu yavuze ko afise icizere ni Rwanda, Tanzania na Kenya gusa. Ibindi bihugu vyo ku mugabane yavuze ko atogera ko amadidane ni Nigeria, Egypt, Algeria, Ghana, Cote d'Ivoire na Guinea Conakry. Agaze ku Rwanda ariko Dangote yaragwishimiye amera nk'utangazwa n'ukuntu ari agahugu gato ariko ngo gapanze neza. Kuba Dangote atavuze mu Burundi ngarashobora kuba atamugamba afise wo kuhashora imitahe ngo ntaco yavuze ku Burundi ariko kuba atabuvuze kandi ariko avuga ababanyi nabwo n'ubutumwa kukungene abona Burundi naho yoba ngo yopfa guhumiriza kigereza ko ndakeka bitomworera gufata iyo ngingo mu gihe afise amakuru ko igihugu cimirije amatora asa nayanyuze mu mpari. Ejo Ndayishimiye yavuze mu ijambo ko atamunyamitahe yuzana amafaranga mu gihugu kirimo injyane.
Ndayishimiye wewe ngabona ko injyane ziri mu Burundi zituruka ku batavuga rumwe nawe, ariko naho abibahenurira ko ngarazi wenyene ko atari bo ahubwo ari we soko ya vyose. Gusa nibaza ko abatavuga rumwe na leta ari bo bahaye akazi mbonera kure n'iperereza ko kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Gusa nibaza ko abatavuga rumwe nawe ari bo bahaye akazi Prosper na ugwamiye ko gutegura amatora y'inkinamico. Ngeka ndanazi ko atari abatavuga rumwe nawe baherutse kwica umushikiranganje Gabi Bugaga bagatika iziga mu bigazi. Ibi vyago vyose ngo burya Dangote n'abandi bagwiza tungo bo mwisi barabimenya kandi barabikorera ko kugira ngo bamenye niba koko boshora imitahe mu gihugu cawe. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke s'abone ni utarafyenda kugira ngo tuje cikanwa n'amakuru dushikiriza sangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibezo y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure no Mpuza TV Imana iba hezagire.